Ibe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri numbonesha kure mukunda muri benshi ya Iwacu TV nane n'umwanya amakuru agezweko ariko aragarukwako cane amakuru tugiye kugaruka ku yariko aravugwa kubirabana n'umutekano ndetse na politike. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru yihutirwa cane arabana n'umutekano. President Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bwinshi ni mu gihe humvikanye amasase n'urusaku rw'imbunda zikomeye cane mu gisagara ca Uvira. Ni nyuma yuko M23 hariko haravugwa amakuru yuko yoba igeze Kiriba. Kuri ubu ngubu M23 bikaba bivugwa yuko yajeje kugera mu gisagara ca Uvira. President Evariste Ndayishimiye akaba yari yatanguye gucyura abasirikare biwe bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko nanone bikavugwa yuko mu gihe M23 yoba yafashe igisagara ca Uvira. Kuri ubu ngubu ingaruka zikomeye cane ziri ku gihugu c'u Burundi harimwo nuko umurwi w'abaroberi bare ditabara kuri ubu ngubu bivugwa yuko bariko barakorana na M23 bazaba borohewe kubona inzira banyuramo baza gutera Uburundi. Muri kano kanya turababwira amakuru y'ibanga twahejeje gukura mu masoko yacu, aho bamwe mu basoda b'u Burundi bahejeje kuvuga yuko rwose bitebuke mu gihe igisagara ca Uvira kirangiza gufatwa neza, kuko n'ubundi amakuru ava ku rubuga rw'intambara avuga yuko igisagara ca Uvira kuri ubu ngubu cyafashwe, ariko nanone nyine intambara zikiriko ziraba. Aho amakuru adushikira avuga yuko ibintu byasubiye gukomera cane, abasirikare b'u Burundi bahunze ndetse n'igisirikare ca FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Kuri ubu ngubu bikavugwa yuko igisagara cahejeje guhabwa M23. Uburundi burafise ubwoba bukomeye cane bivanye n'izo ndwano ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu turaza kubabwira amakuru ya General Godefroid Niyombare. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko ariko arafashanya na M23 mu ntambara bariko bararwana n'abarundi ndetse n'abasirikare ba Kongo na FDLR muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu M23 hakaba hari ivyo yumvikanye n'abasirikare bare ditabara harimwo kubafasha mu gufata Uburundi, kubera ko igihe kinini cane Ditabara imaze irwana itashoboye gufata n'umutumba. Ariko kuri ubu ngubu bikavugwa yuko M23 kubera ko Ditabara yifashije mu ntambara barimo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi nayo nyine igiye gukora igishoboka cose kugira ngo ibashoboze kuba bakinjira Bujumbura ndetse bafate igihugu. Kuri ubu ngubu ubutegetsi bw'u Burundi bukaba buri mu bwoba bukomeye cane. Amakuru rero turagenda turabigaruka ko vyinshi biriko biravugwa cane muri ano makuru, turagenda turabigaruka ko. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe, banza ufyonde ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri numbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka ano makuru yacu tuyatangurire kubivugwa ku nama zikomeye cane z'umutekano zahejeje kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inama zari zirimwo abajenerali bakomeye cane, harimwo President Evariste Ndayishimiye, General Prime Niyongabo, Gervas Ndirakobuca umukuru w'inama nkenguzamateka, ndetse n'abandi banyacubahiro benshi bari bateraniye muri iyo nama. Iyo nama yari y'umutekano, baraba ukugene vyobo kifata mu bijanye n'izi ndwano ziriko ziraba bakeka yuko zishobora kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu President Evariste Ndayishimiye nimba ari umuntu uriko aratukwa cane nabo begeranye, niwe bivanye no ko bavuga yuko ari we wishoye muri zo ntambara za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None kuri ubu ngubu akaba yazitsinzwe mu manama akomeye cane agize iminsi araba. Kuri uyu munsi humvikanwe yuko ingabo ziri muri Uvira zigomba gutaha zikagaruka mu Burundi, bivanye nuko babona yuko atagisigaye M23 yajeje gufata icyo gisagara, nubwo bataratangaza nyine, nubwo nta tangazo rirasohoka ryerekana yuko M23 yafashe icyo gisagara. Kuri ubu ngubu
amasase menshi ndetse n'ibikoho bikomeye, harimwo umuvundo ukomeye cane w'abasirikare b'u Burundi bariko barahunga ndetse n'igisirikare ca FARDC n'insoresore za Wazalendo, hatibagiye n'umurwi w'inkorabara usize uko zonyabwoko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda FDLR, aho bariko barahunga cane abasirikare ba M23. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko bahejeje gushika mu gisagara ca Uvira, ni nyuma y'indwano zikomeye cane zigize iminsi ziraba hafi y'ico gisagara, aho hagiye higarurirwa uduce dukomeye cane twari dukambitsemwo igisirikare c'u Burundi, gutyo bakagenda bararwana bakagenda bafata ivyo birindiro bikomeye cane. Nibwo buryo bafashemwo Rubarika, Gatogota, Ruvungi, Sange, ndetse bakaba none bavuye mu gice ca Kiriba bakaba bashitse mu muji wa Uvira. Ivyumvikana yuko M23 biboneka yuko yahejeje gutsinda uru rugamba rwo kwigarurira umuji wa Uvira, aho kuri ubu ngubu abategetsi b'u Burundi bafise ubwoba bivanye nuko babona yuko imirwi yitwaje ibirwanisho ari isanzwe ikorera ibitero mu Burundi harimo na Red Tabara yoba igiye gukora ibintu bikomeye cane, aho kuri ubu ngubu hanavugwa amakuru yuko M23 yoba ifashwa na Red Tabara mu rugamba bariko bararwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tukiri kuri ya nama, hafashwe ivyemezo bikomeye cane, aho bamwe mu bakurikirana iyo nama babwiye Perezida Evariste Ndayishimiye ko igisigaye atakindi ari ukugenda agapfukamira M23 kugira ngo niramuka ifashe Uvira izamworohereze kuba tapfunga imipaka, ndetse imworohereze ko uruja n'uruza nk'uko rwama ariko rubandanya kugenda, kuko Evariste Ndayishimiye azoba asa nkaho apfungiye ahantu hamwe, bivanye nuko imipaka imuhuza n'u Rwanda u Rwanda nawe yahejeje kuyipfunga. Kuri ubu ngubu Abarundi ntibakinjira mu Rwanda ngo basume, nta bintu biva mu Rwanda ngo vyinjire mu Burundi binyuze ku butaka. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko Burundi bwahejeje no kugwa mu manka ikomeye cane bivanye n'iryo pfungwa ry'imipaka, aho kuri ubu ngubu ibintu vyinshi vyari bisigaye binyura ku mupaka uhuza u Burundi na Kongo. Kuri ubu ngubu nabo nyine bikavugwa yuko M23 igifata Uvira takindi gikurikiraho usibye gupfunga umupaka u Burundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse n'ivyahora vyambuka biva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ibiva mu Burundi bijya ahandi mu bice bitandukanye muri Kongo ko bitazongera, harimo nuko ivyavaga mu Burundi harimwo ibikoresho vya gisirikare ndetse n'ibindi bikomeye cane bitazongera gusubira kwambuka bija muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, gutyo u Burundi akaba ari bwo bufisemwo ibihombo bikomeye cane. Kuri ubu ngubu rero abari bagize iyo nama bagiriye inama Perezida Evariste Ndayishimiye yo gufata akiyunga kuri M23 ko icambere agomba gukora karukurahira ko atazusubira kujya gufasha Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu rugamba M23 iriko irarwana n'abasirikare ba Kongo, aho kuri ubu ngubu M23 yari yabangamiwe n'ingabo z'u Burundi, kuko biboneka yuko arizo zari zifise imbaraga nyinshi ndetse n'ubunyamwuga bwo kuba barwana iyo ntambara, ariko kuri ubu ngubu bikaboneka yuko bahejeje kuyitsindwa. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira, yajumarariwe, nta vyinshi ariko aravuga nk'uko vyari bisanzwe, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yarasanzwe aravuga amajambo menshi cane. Kuri ubu ngubu yajumarariwe, bamubwira yuko rero agomba gusaba M23 imbabazi kugira ngo izamworohereze basi nifata igisagara ca Uvira ntize gutera u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyine yacahura n'ivyago bikomeye cane. Kuri ubu ngubu abajenerali bafatanije kurongora igisirikare kuri ubu ngubu bamukariye cane, ntakiri gufata ijambo bivanye nuko yari yababwiye yuko intambara azayitsinda, none akaba amaze kuyitsindwa, harapfiriyemwo abajenerali bakomeye cane b'ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi basirikare benshi. Kuri ubu ngubu
bamwe mu bakurikiranira hagufi biriko biraba babona yuko bivanye n'uko abasirikare b'u Burundi bose bahejeje gushirira ku macuniro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko kongera kwisuganya bakabona abasirikare bashobora kurwanira igihugu ko ari ibintu biteye ubwoba. Kuri ubu ngubu abariko baravanwa ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, amakuru twahejeje kuronka nuko bariko barajyanwa ku mipaka kugira ngo bacungere umutekano w'igihugu bawucungereye bari mu Burundi, kuko bikeka yuko umwanya n'umwanya Red Tabara ishobora kubasanga ngaha mu gihugu c'u Burundi maze ikabadurumbanya, no mu gihe imbaraga nyinshi bazikoresheje muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru adushikira avuga yuko amakamyo atwaye abasirikare aragaragaza yuko abasirikare bananiwe rwose, barafise inzara ikomeye cane, bigaragara ko bamaze igihe kinini cane bariko bararwana iyo ntambara nyine imaze igihe ishamiranyije M23, ingabo za Kongo, Wazalendo, abasirikare b'u Burundi ndetse na FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero amakuru akaba agenda aravuga yuko izo ngabo zinaniwe cane, ko umwansi aramutse yinjiye muri kino gihe ibintu byaca biyangara, igihugu bagifata umwanya isase bivanye n'uko imbaraga zose zoba zarakoreshejwe mu ntambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye yaribuze guturuka hehe M23 ayisaba imbabazi ku vyo amaze iminsi arayikorera. Kuri ubu ngubu amakuru atariko aravugirwa hejuru, bivugwa yuko hari ibiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaragiranye na M23 ndetse n'abasoda b'u Rwanda kugira ngo abasirikare b'u Burundi bagarukanwe mu Burundi. Kuri ubu ngubu akaba ari nayo mpamvu M23 ngo byayifashije gushika mu gisagara ca Uvira byoroshe. Ivyo bikaba byaratanguriye ku kugene Wazalendo yategereye abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi harimo na FDLR muri Sange. No kuvuga ko abasirikare ba FDLR no kuvuga ba Kongo bari bavuye ku rugamba mu tundi duce M23 yari hanganyemwo n'abo basirikare, gutyo bagira ngo baze mu gisagara ca Uvira. Wazalendo irabankira aho bikeka yuko haba harimwo n'abagambanyi. Kuri ubwo ngubwo rero batangura gushamirana, bararasana gushikaho abashika muri 36 basize ubuzima, abandi 20 barakomereka. Gutyo ingabo z'u Burundi zifata ingingo yuko batabandanya kurwana urugamba mu gihe ba nyirarwo bariko barasubiranamwo, ba nyirarwo bariko batabona imbaraga abasoda b'u Burundi bariko barakoresha muri urwo rugamba. Ubundi mu busanzwe birazwi yuko abasoda b'u Burundi muri aka karere bakomeye cane, kandi birazwi ko ari abakerebutsi bakunda kuba barwana atakindi bareba inyuma. Ariko nanone biriko haribazwa impamvu abasoda b'u Burundi baba ariko baratsindwa ukuraho kugeraho M23 ibirukankana. Ariko nanone amasoko yacu akavuga yuko nyine hoba hari ibiganiro byoba byabaye hagati ya leta y'u Burundi ndetse na M23 babifashijwemwo n'igihugu cibanyi cy'u Rwanda, nk'uko amakuru tudafitiye ivyemezo ariko arabandanya avyemeza. Kuri ubu ngubu rero u Burundi buriko burafise ubwoba bukomeye cane, ntituzi nimba M23 ribuze kumva Burundi, kuko Uburundi nabwo nyine bwatanguye utwigoro twabwo gukura abasirikare bari barasize muri Uvira kugira ngo bacungere igisagara ca Uvira. Akaba ari nayo mpamvu abasirikare b'u Burundi bameraga amagabo ku rugamba. Kuri ubu ngubu bahabonye abawazalendo ndetse na FARDC na FDLR birukanse, mu gihe amasasu yatangira kuvuga muri Uvira nabo nyine bagata bakomoka bagafata imiduga bakirukanka cane. Turabandanya kubabwira amakuru ariko aravugwa irya nino cyane cyane ku rubuga rw'intambara, ubwoba bwinshi buri mu bategetsi b'u Burundi. Amakuru ya General Godefroid Niyombare ko yoba agiye gutorera akoyoko muri izo ntambara zigize iminsi ziravugwa, maze nawe akaza gutabara abarundi. Mu kandi kanya turaza kubabwira byinshi bigezwe ko turiko turabatohoreza, ntimuze kuja kure. Nimba utarafyonda kuri sabone, koresha kano karyo fyonde ko maze uzurabana natwe mu nkuru
n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya tuze mu yandi makuru azabagezweho.